Uyu mu influencer wa mbere tugira mu gihugu abari nyinshoro mukuru. Niyo mpamvu nyinshoro mukuru y'igihugu navuga amajambo. Bikanda kuri gakanzi. Je ndamaze kwiga nkicara nkaraba perezida haye. Nta kintu na kimwe ateruye. Perezida abafise abantu bamutururisha koshi. Hagiye hose vraiment vrai n'intebe barayimupangiye ashikagira iki yica n'ikaramu hari urugero na perezida y'Iremex ikintu na kimwe no kubera ikintu uzobona no yikoreye umufuko w'ibirayi ugatahereza ujya nyina biterura ni kuvuga abashatse gutanga message influence urumva twebwe perezida turamukorera byose kugira agira abantu bamutururira byose yamakori dutanga nabo bwo basha twamureza mu kumutora cyo ni cyambere bamuteretse hajya ati nze wewe nuzoterura ivarize tuzomuguha kabisa muzohangayike na telefone perezida aterura urumva byose urabwiye ati muze wewe rero genda ucare hajya kabisa na telefone ukora apana gusa tuzoguhereza n'umuntu ayikwitabira warashaka je gufatira bwashafata isuka barayimufatira isuka arayifata ibiga biraya barayimufatira arabyikorera kubera iki influence abera karorero abandi ni genda imbere ndavyikorera wowe nawe uzi bavyo iyo ni influence dukeneye. Hello ladies and gentlemen, this is Lucky Boy Plus 257, the watchdog, the qualified influencer and so on. Guys, uno musi turi muri Iris exclusive. Twabazaniye umutumire ni chamamare, the best influencer in the country, Simbizi Wasema Vumba. Reka tumuramutse cyane. Simbizi Wasema Vumba turabaramukije cyane. Ndamukije cyane Iris. Murameze neza. Yego ndashima. Kabisa turababona nyine ko muri vibe nyine nkuko vyama. Simbizi Wasema Vumba niwe turi kumwe muri Iris exclusive. Yego. Mbega Simbizi Wasema Vumba wibaza ko hari umuntu akoresha imbuga mu Burundi atakuzi? Yego. Yego kandi benshi cyane. Ico nico kintu abantu benshi dukunda kwihenderako. Burya ugiye nko muri RCT baraguhereza ibiharuro by'abantu bakoresha imbuga. Hari nk'abantu usanga bikoreshereza WhatsApp gusa kugira bakomunike. Yego. Hari abantu usanga bakoresha urubuga gutwa LinkedIn numbaze LinkedIn nambari LinkedIn nambari n'umuntu akoresha LinkedIn je ntayiriko umva yuko anzi. Hari abantu bakoresha mail. Mugiryo zina rivuzwe muri entertainment abantu barajugumira. Yego urumva ati wanashaka no muri entertainment harimo barimwe batanze. Nk'ubu ngaha hari ibikobwa byita ngo ni influencers byumve yuko ibyo usanga byikoreshereza gusa TikTok ntayo mbako jewe wewe ni je suis pas active, sindi active kuri TikTok ugasanga akoresha Instagram gusa sindi active kuri Instagram. Yego. So rero aho nuko kenshi abantu dukunda kwihendera kubabona yuko peut-être ufise influence runaka ahantu ugacugomba kuyumva yuko abantu bose bakuzi ahubwo gusa ivyo tugenda dukora hari abantu bagenda batudekuvra bakavuga ati uno muntu uko bigenda kose ibintu n'ivyiwe ko naje hari abantu ngaho usanga jige naravya petit baraho bibitwa gute nambari les enfoirés nambari les quoi apetagira ama video kuri Facebook ngiye kora basanga bafise 2 millions de vues kuri za YouTube kuri Facebook mengo apeti mu buterere. Yego. Me ntabonzi urabyumva brother rero nuko rero nababonye uko wabonye uko okay usanga rero lo fait que kuba ufise abantu runaka bagukurikirana cyangwa bakurikirana ivyawe nibyo bisigura yuko abantu bose bakuzi mugabo plus ivyo ugenda urakora nivyo bituma abantu bagenda bakudekuvra. Okay. Yego. Hari abakuzi nk'umusesanguzi abandi bakakumenya nk'umuririmbyi abandi umukameraman abandi bakuzi nk'umuntu abandwa mu majambo make uvuga ko umuga wawe ari uyuwe. Je ndakunda umwanya burya tunyigisha byinshi. Buga nagiye gusanga umwuga wanje ari ubu influencer. Je vraiment ndashaka kwita umu influencer. Kuko nagiye gusanga ibintu byose ngenda mbamwo. Hari abantu bazavuga bati no gasimbiwe ku ibintu bibamwo hamuka kicukivamwo. Kenshi namamba mu kintu mbona yuko abantu
batabyitayeho cyangwa bitabaho shavuga ati reka je nubahuke kino kintu ndagikore ndabe yuko ari abantu bazofata ino nzira wari ubuze ikintu cyo kubandwa burya kubandwa niko kuninahaza no gusenga Imana kw'abarundi yego rero abarundi burya twaratwawe umuco vyo mimbaza tubonye nk'urunganwe ruzoza rw'abarundi bazoza bamaze gusubira ku mico kama y'ibita mico kama umuco kama wa nyawo w'abarundi burya ico bita religion c'est la culture bavuga ati culture religieuse notre culture religieuse umuco kama isoko ryacu y'imyemere yacu y'abasokuru ni yaye esko sokuru wa sokuruza wawe yemeriki naho tugomba kuja rero ivyo no musi twaramaze gutwagwa n'indi mico y'abandi mico y'abayahudi mico y'abarabu mico y'abaki ugasanga yaradutwaye bo basanga harabura umuntu akugarukana ku muco kama umve je ndakunda kubaza abashefu yego atanega nyakuba ego basi naka wamufunze mwamufunze ngo yambaye akabi ngo yambaye ngo bikini yego none bikini sakabindo buke yego ese burya bikini sumuco kama yego umva akono kama ro kararyoshye yego bikini bimwe wambara aha yego ukanegeza amabere ibibero bene ko bavyita bayita amabere ukabinyegeza amabere yego ukanyegeza na mubambe ibimba vy'ibanga niko abantu bize amashuri menshi barabizi mu Kirundi naho genda kuri baba professeur ari aba professeur bamukubano ari aba professeur nzi kuri kaminuza y'u Burundi yego akwigishije neza ico bita umuco kama ati none umwige mageze mu bigero yambara gute yego hariho impuzu yabagenewe kwambara mugabo nzo tubiyagara ko kubera imico yacu yagira hindagurika mugabo rero uko imico yacu igendera hindagurika ntivyigeze vyandikwa ndi sûr et certain ndemeze jana kwijana yuko atagitabo kivuga umuco w'abarundi mu 2025 ni mpamvu rero nk'abajya bazavuga ati ngo ni police de mœurs nibiki ndiyumvira amategeko bakorera ko nkayabura kwavuga ati none eski byukuri umuco kama iyo mico kama tugomba gukinga mu bihumbi 2025 ni yagute imeze gute kugira nanjye menye ati iki ndacemera iki naco nemerewe mu gukinga umuco Uburundi ni igihugu gihagaze ku muco kama uwo muco kama mu 2025 nta kintu kidahinduka n'iteko rirahinduka hagenda haba mise à jour none eske imico kama yaravuguruwe ku buryo tumenya ati imico kama y'abarundi 2025 ni iyi usanga rero tuko twakorera ku mategeko ya kera ni nk'ibi namamvuga bya etat civil yego je nageze etat civil ndubatse mugabo amategeko ya etat civil na yakera barayahindura ko no munsi ibintu byitwa ibanga ry'abubatse yego hagera kubaka abantu amabanga yose bayatse none bisigura yuko iryari banga ryaramenetse rero namba ryaramenetse iryo banga tuje muri 2025 bahamagara abahinga bavuga ayo mabanga yamenetse naya kugira ingo zacu zizorambe gura 2025 kubandanya amateko tuyenyanyure gute nivyo vuko amateko agenda ravugurugwa tukamenya ati imico y'abarundi namwe bwa mbere kwambara utubindo wari umuco kama mugabo no munsi kwambara ibigera ku birenge ari wahindutse umuco kama nibihindugwe tubimenye bakabyandika akavuga bati nibi kujya umwene gihugu amenye ibyagendera namwe no munsi kera ko igimvutano ntabwo ariza abarundi no biya bitambara n'ama entreprise y'abongereza niyo akora biya n'abahindi biva mu buhindi mwe munagusha bavumba basure bambara impuzu z'igiti oya sikwambara impuzu z'igiti ngo nukumenya ati umuco wacu nuwaye eske n'abantu baje badutwara umuco wacu gira badutwaye ivyacu bazana ivyabo kugira badandaze igari business none ibitambara biva mu buhindi bigasha byitwa yuko ari umuco w'abarundi wenga ntumva yuko ari ubusuma yabashije kuvuga ati muri Afritextile ubu namaze kubona bamaze kugira amahinguriro ngayi munsi basi izo mpuzu ziriko zirakorwa n'abarundi basi zikitwa imico kama imico kama aho byoryoha mugabo kumbwira yuko umuco ari kwambara ikoti ishonye mu gitambara cyavuye mu Bushinwa my brother aho nuko kimano so umuco kama umuco w'abashinwa kuko yaba umuco kama nyawo je mbona
ni wa wundi wo gusupportinga made in Burundi kavuga ati okay reka turabe yuko mu gukingira umucitwa umuco reka ube umuco twishimikije ivyacu kukundi ivyacu kwitaho iby'iwacu. Rero muri make dufate ko Simbizi wa Semavumba ari inde nk'abakunzi bariko barakurikira Iris exclusive Simbizi wa Semavumba ni inde yitwa gute yavukiye azwi kuki ko twadondaguye ibintu byinshi abantu benshi bamwibazako. Urumva nkaho nyene muri bine ko ndakubwira ucyumva nyene ko ndi umu influencer akwiye nikumva ko ndakubwira ati jewe nta Simbizi wa Semavumba uko mvuga n'umuntu akunda Burundi cyo ni cyambere ndakunda Burundi n'abarundi n'umuntu nifuza yuko nabona Burundi naho ntobona aho buri jewe mpari mugabo basi hari amapiste abantu bokorera ko basi nogira basi mw'uruhara abantu bagakora basi kudupiste abatubiri dutatu hamwe n'abazobaha imbere bogira umva navuga yuko Simbizi wa Semavumba numva ni Simbizi nyene dabo kenshi umuntu ntivuga oya ni manje twamayiraga ba Idris Simbizi ni sokuru wanje Semavumba ni sokuruza urumva neza yuko je ndi umuntu nkunda kugaruka ku mizi rero novuga yuko ibintu abantu banzi ko nubo babazi ibyo banzi ko kumva jeje nyene sinshobora kuvuga ati ngo jonzwe muri ibi ko abantu banzi muri byinshi ko yamaze guca mu bintu byinshi cyane. None Simbizi apanga umunsi wiwe nk'umu influencer nkuko muheje kuvyivugira gute kubera nk'akarorero nkagenda avuga ati isaha zibiri ndabanshitse kuri biho ngira inama hanyuma nje kuri terrain ngaruke nandike Simbizi wa Semavumba apanga gahunda yiwe gute nk'umu influencer? Bo je umunsi wanje uragoye uranayobeye yego Imana yarakoze nyene ko twa Simbizi yego jewe umwanya nzi wamaho no gutwara umwana ku ishuri yego no gutwara umwana ku ishuri programme yama ibyumuka wamuvuga urumva programme yamaho iyo kuvyuka mu gatondo yego ategura umwana nk'uwo yene nk'umugore amaze imisi agwaje umwana ari mu bitaro yego sivyo nk'ubu ndavyuka umwana usakana kamwe tubana muhira agakobwa kaje to mugisha ndavyuka akagategura akakoza akambika uniforme agatwara ku ishuri mu gatondo saa 2 bageze ku ishuri saa 5 n'usumba ngiye kumutora iyo ni programme nzi yamaho no gutwara umwana ku ishuri no kumutahana ivyunguka navyo hama ivyunguka ni après ama operation ndakora après midi ari canke mu gatondo nako kiga ariko navyo biba bifise urutonde ego birafise urutonde mugabo n'urutonde rwama ruri mu kajagari sinova ngo urutonde rupanze no ko abantu bafate ko Simbizi ari umunyakajagari shana kajagari kare rodo ari ubujagari bwemewe ego sivyo basi ari kajagari gatonde kari nkuru kari ordone nk'abapwaro urumva ndakore kino kintu je narigeze ari umuntu ibintu byanje byose niko byaba bimeze none nturaja ahantu utazi ugiye guhura nawe mugabo uzi icyo ugiye kuronderayo bibaho ubu nyene aha mwovuga ati tugiye kurondera amakuru ati jewe ngiye muri kwisoko kwa Siyoni sinzo tugiye guhura nawe sinzo tugiye kuvugana nawe mugabo ndazi ko ngiye kurondera inkuru kandi inkuru nza kuza ndayizanye kandi inkuru nzima ubwo nibwo buzima bw'iwanje rombayemo ndazi neza ko umunsi wanje sinovuga ngo umunsi wanje ngo meze uko oya ntavyo nzi no bizakurikira après midi ntavyo nzi mugabo ndazi neza yuko umunsi uza kugenda neza n'ivyunguko bifise umve none umufuko wose uronka amafaranga kabisa nese ngaya none ibiza byaninje turayibona ko umve rimwe abakunzi ba Iris exclusive babone ko Semavumba ibyunguka akunda kuvuga sivyo ku majambo gusa oya amafaranga n'ukorwa tuba tubibona nukura amafaranga ndayaronka ndetse ko no hagute muri kino gisagara nega bras je mpanze inzu nguri bitoro umwana urumva mba mucarama ndamutondana ku ishuri sivyo ubonye nemvise ibitaro ngabindi ndi kaje nivuza samples kabisa uravyumva gabras umukozi wa rero eka bya wapi nkoreraye kaje nta naho mvize none okay wewe wivuza samples urumva je nivuza ijana kwijana nta silence nta mituweli ukeneye ndayironse nka entreprise ivuga ati uri umu influencer akaze hazabike canke za jiko n'izindi ashaka kuvuga ati simbizi we ndabona neza yuko uri umu influencer dukorana ivyunguka weka tuguhereza ino assurance uravise access kwivuriza ku bitaro ibi nibi mugabo nawo dukorere branding ega nuko kwitahura bras je ndi umuntu namaze kwitahura je impamvu ata assurance nimwe mfise
sivyo nubu ngiye gukatisha assurance ahantu bacagenda bavuga ati ngo nasimbiza akatisha assurance muri kwa ati nawe urumva wewe ugomba unkoreshe nk'urudandazwa kabisa ukene ko dukorana nka business ukoreshe brand yawe ukoreshe okay yime yo assurance ya hama contrepartie na jewe ndaguhereze influence yanje mugabo kuvuga ati ngurumva kwasa nk'umudeje ari hajya yiganya n'abandi ba chef bagenzi we ngo barangoje ngo nasimbizi ibi aho kuno babice bako baranywa yama bari kuri comptoir bariko baranywa fimbo wine kurumva ngo cyo ngo simbizi mu ifaru bufaransa rero bw'abantu bize rero basimbizi batazi ngena waryubatse uravyumva aho rero kubera iki yabonye ko assurance gusa ngatisha ni anuze y'imodoka kugira singe muri mubambe mugabo iyi assurance vie assurance kwa narababwiye ati nzokivuza 100% mushaka muzonterera yakoriye bitaro mugabo nta assurance yanyu nzokoresha mutatari mwe muyimaye cyo nakibabwiye vraiment bega urashobora kutubwira inkomoko y'iri zina nico risigura muri rusange simbizi wasema vumba yakomotse hehe simbizi nakubwiye simbizi ni papa wa papa wanje John Dimaniraga wa nindire wa simbizi wasema vumba sema vumba muhenyanga na jugumba yagasoboze gasoboze bakarabona tukaba tuva mu muryango w'abanyoni abadegi yego we wanse ko uruhererekane rw'imiryango rutazima kizire kikaziririzwa n'umwana wanje narihenza n'abana navyaye ntaramenya neza sanga ndabisa amazina ntazi ibyo bisigura yego ndafise ugwana gutwa Kiriani Kiriani Mbappe Kiriani aitwa Kaira wagize ikosa kubita ayo mazina ya mbere ribaho rero yego ngabo nk'umwana agwaye mu bitaro yitwa Gatoni Shaza Ganza Gatoni Shaza Ganza Gatoni Shaza Ogera Ganza izina ry'ubukirisu amwe twita amapreno Gatoni wewe Shaza Ganza yego urumva nk'umwana ingena zokora ari fiere y'izina giye nkunda afisa kandi kana gitomugisha kaze mwamekazi ararikunda gose izina giye yego kandi rero hariho izina wita umwana rikanamufata rero na je ndisimbizo asema vumba kubera ni nkomoko yiwanje sema vumba ni sokuruza wanje kandi yo sokuruza atabaho je simba mari urumva rero je ndisimbizi wasema bega urashobora kutubwira urugendo rwawe rw'ubu influencer urugendo rwanje rw'ifase bugase imyaka myinshi menye yuko ndiwe narabayeho mbona mba mu bintu nkabona abantu barabikunze kuva za 2004 je burya ibintu by'ubu influencer nabitanguye kera twatanguye dukoresha ama email yahoo.fr yego cyena email yanje ni yahoo.fr yego yaho kivumye ama hotmail munyuma haza Gmail Google niyo iravumya guhera za 2007 kuduga n'abamesha batanguye gukoresha ama Gmail bavuga yuko ubuzima bwanje bw'ubu influencer nabutanguye neza kuva mu 2004 aho bwaraguha ibyunguka mu 2004 numva ni bya bindi byo gukunda ikintu gikundisha abandi uyu mu influencer nuko ameze cyangwa uranka ikintu kacangisha n'abandi yose ni influencer biri kirakora so rero narakunze ikintu ndagikundisha abandi kuva 2004 narakundishije imiziki yego bakunda umuziki uri umuziki ubeho apana ngo kwera ngo je mu munyamuziki urashaka kuba ufise ingabirano yo kuririmba mugabo warabuze umuntu akwa influence gukwega tumba ibyo bintu gukundisha ariko we turakuzi mu muziki ego naho umujya je umuziki ndashobora kuwukora mugabo sindawukora nk'umunyamuziki w'umwuga ndawukora nk'umu influencer niyo mpamvu urumva je ntara stage mba nkeneye sivyo ibintu byose nkora ndabikora mu nzira yo gucira inzira abandi ni imiryango y'ubu iki cyatumye ufata ingingo yo kuba umu influencer gusumba umuziki kandi tubona umuziki ari bakunze kuba novuga ngo ivyamamare cyane gusumba ubu influencer tumenye cyane muri no myaka hano mu Burundi kubera ari byo nabonye ko vyombeshaho no urumva nambaza kuva za 2004 kuduga za 2011 tamwe gukoresha za Facebook zande nabona neza yuko ndafise iyo ngabire yo gukundisha abantu ibintu bakabikora ugasanga abantu babikoze bo bagiye mu nyungu zabo parce que bobo baba bagiye mu vyabo je umva
umu influencer ashobora gukora ikintu cundi muntu mugabo atari ciwe hama ugasanga ari influence je bene byo bagacha bikorwa cyo rero bene byo bari mu nyungu ugasanga none je nanjye nzobaho ryari ntunzwe n'ivyo niyo mpamvu rero naciye mfata ingingo maze kwire tuvaye ko ndi umu influencer na influence abantu barakora ama hip hop gukora umuziki na influence abantu gukora ama video sivyo ubu naho ndi influencer n'abantu ukorera ibiganiro burya ama TV online Istire mukoramo nije natanguye ku influence abandi bikoreramo za 2014 13 urumva yego 17 byenda bizamwo cyane ntango byo kuvumbura ibiganiro byo kuvumbura twarabona ama video duga ruguru mu mashamba byo byose ubu kandi nabisubiyemo ubona ndiko ndi influence abantu mu masoko munazanye style ukorera ibiganiro mu masoko abantu tubereka injya zihari iyo niyo style nazanye niyo style turaza kubiza urumva ibyo byose ni ibintu biri ni ibintu biri positive muri ikintu kirakenewe mbega hoba hari intumbero canke ubutumwa woba washaka gushikana ku bantu mu buryo uri kurabikora ego jewe ikintu cya mbere ngwana ni changement de mentalité uguhindura ibyiyumviro by'abantu kandi rero ibyiyumviro by'abantu mu kubihindura nkabibahinduza ibikorwa pana amajambo pana babandi hari bigabo mbona biza ngaho urumva ibintu rero urumva sipa ibifaransa byinshi none abarundi ntibakeneye igifaransa bras no bakeneye ico babona batakora ikintu action gusumba amajambo wowe ukazana ibintu nibizwi nibishunduri umutwe ushaka gomba guturika ari abantu bavuga bras umuntu akavuga ko rumenga agomba no gupasuka baratamye kubyimba ngaha byimba uba servo ikijegeza mu mutwe siba servo niri ngaha hari igipindi kagaruka umva uri kurakoresha ibintu byinshi binakurenge nabo usanga bageze n'amavesi yego twebwe jero sinduka umu influencer soza kwidoga ku bantu uri umu influencer wawe abantu bose jere ari abantu amabwiye ati abantu bose uzobona ku marezo sosiyo baza kuvugira ku marezo benshi n'aba influencer uri umu influencer wa mbere tugira mu gihugu abari nyicoro niyo mpamvu nyicoro mukuru w'igihugu ntavuga amajambo inavuga ko amajambo yiwe ari inyigisho reka ndakorera kandi je ndamaze kwiga nkicara nkaraba perezida haye nta kintu na kimwe ateruye arabiteru hariho amafoto amwe yikoreye ibintu yimwe sawa rero perezida abafise abantu bamuterurisha koshi agiye hose vre mufuko vre n'intebe barayimupangira ashikagira iki yica n'ikaramu hari urugero na perezida yiremetse ikintu na kimwe no kubera ikintu uzobona yikoreye umufuko w'ibirayi ukatahereza ujya nyina biterura nukuvuga abashatse gutanga message kandi influence urumva twebwe perezida turamukorera byose kugira agira abantu bamutirurira byose yamakori dutanga nabo basha twamureza mu kumutora cyo ni cyambere bamuteretse hajya ati nze wewe nuzoterura ivarize tuzomuguha kabisa muzohangayike na telefone perezida aterura urumva byose urabwiye ati muze wewe rero genda ucare hajya kabisa na telefone ukora apana gusa tuzoguhereza n'umuntu ayikwitabira warashaka gufatira bwatafata isuka barayimufatira isuka arayifata ibiga biraya barabimufatira arabyikorera kubera iki influence abera karorero abandi nije ndi imbere ndavyikorera wowe nawe uzi bavyo iyo ni influence dukeneye y'umuntu aje imbere agakora ni bya bindi rero tuje nukuruka imana je nyinshi wenda mwigira ko cyane niyo mpamvu najewe amajambo kuza nga ba nkavuga ibifaransa ivyigwa ngo abahinga wowe umuhinga zano ubwo buhinga bwawe umurundi nakene uza kumusigurira uje mu bikorwa wowe twere kubwo buhinga bwawe ibyo wiza ukore action urabyumva hama tudukurikira naho kwicara ngaho uvuga ibifaransa byinshi amateori umva ngo article saba article nazo izo article nizo ziza gufasha gushira abantu ku rutonde n'ibintu ku rutonde mugabo gushira ku rutonde abantu ni kubashira ku kivi bagakora
kubikora urumva ga plus gushira abantu ku rutonde sikubabwira amajambo ba utavuganye ja ku kivi hama kijya kivi uriko hamagara Iris News hamagara n'abandi baze ku kamera uri ku kivi kura nka Yesu je namwemera Yesu cyane Yesu nta muntu yazura abamata y'abadahari ntiyapima ingo mwandike ruka uri he yarabahamagara kugira bavyibone voilà bandike ibyo baba bo Yesu agarutso akeneye kuzura amana cyamagara Iris News ja live Iris News est en direct Jésus est tenté de ressusciter non quoi live kamikoze kubugaragara nuko bigenda bijya baduhenza ngo cyuko gutanze ata foto nta cyabaye fotora uzi yuko uzi ko ufise ijambo abene gihugu bakwiziye bakaguha ijambo aba bantu baza kuvuga ngo arongoye ibi ngo umukuru ngo yishiramwe runaka namba urongoye iryo shira hamwe uri ngaho ugira uvuge gusa vuga uri ku kivi amaga bra ukazovuga uri ku kivi uvuga ati par exemple nose kwera bavuga par exemple moi je suis en train de recruter vectare j'ai appelé mes techniciens mes agronomes ils ont j'ai France akavuga bifaransa mugabo cyo gifaransa gihwanye n'umwimbo ariko aragira iki ariko aravana mu murima cyane kavuga ati mwaje drangre chimique avec réputation moi P4 je crois P16 ya cyane Faransa nyene mugabo cyane Faransa kigaruke yerekanye ikintu special kije kwiyongera mu gihugu ivyo no twarabonye n'urongo inama nkenguza amateka avuga ati kura mu majambo shira mu biko rero ivyo Faransa n'ivyo byase ko babika izo ngingo zivugwa ku muntu urazi nk'ubu bayaje bavuga Ifaransa bakeneye bana bavuga ini moja zero nk'ubu gasanga yarakubise ahantu nk'umurimo w'akarorero nabyo ngabo umurimo w'akarorero bigahura yuko wewe azi ivyo vyigwa vyiwe n'ivyo Bifaransa vyiwe bigasaba yuko nabandi bishimikiza ivyo Bifaransa nyene kugira bagira imirimo y'akarorero ugasana nk'ahantu hari ubugaragu hari mu musenyi jewe narahamagaye umuntu turakorana ibyigwa babahinga nyene ajya ama reference nyene y'amata bajya bama batanga nyene le même reference agaca zihinyanywe akazishira muri ni reference ahantu hatashoboka hama cyagira ahantu hazima hama agaca ati mihari kuri leta idakora ivyo bintu cyangwa imyigireko cyabigoshe cyane gusumba kuzana Ibifaransa muri vide kandi ubwenda bazimu ya no gusara murakoze cyane mbega umu influencer cyangwa umu youtuber atandukaniye he n'umu journalist umenyesha makuru hoho amaziki umu journalist kugasimbizo wasema umu journalist n'umuntu akoresha akaranga mutima umwuga wo kumenyesha amakuru bitandukanye n'umu influencer umu journalist atanga inkuru yo kandi itohoje neza kandi iyo nkuru mu kuyitanga akaraba neza yuko atabantu iza kubangamira uravyumva kandi umu journalist wari atandukanye n'umu influencer umu influencer byose nabyaraba kwera umu journalist ntiyemerewe kubesha ubwo umu influencer abona yuko ati nobesha kugira ntabari aragikora cyangwa nobesha kugira nyine umuntu ndamucafuza aragikora kwa umu influencer we ntari mitagira uravyumva umu influencer ntabyo wisanfu umva umuntu yegeranye hafi n'umu influencer n'umu communicateur nawe nesiwe mu communicateur akingira entreprise cyangwa akingira institution abavugira cyangwa umuntu abavugira bategeza kumukingira ngo mu journaliste si cyo kintu mu journaliste inkuru abanza kwitohotsa agabanza kwanza no kuraba iciyo nkuru iza kumarira abo yayi irabahungabanya cyangiragira uno munsi rero hariho aba journaliste benshi cyangwa bakora nk'aba influencer ugasanga yicaye kiradio cyangwa yicaye ahantu n'inkoni yagiye kwitohotsa agashagenda kuraba kwanaka no kwanaka amwe agashagenda kubisanga ku radio cyo n'amakosa mu journalist agomba gutanga inkuru ishikiye kuri tele yayize neza source ya mbere ya kabiri ya gatatu hose ubwo mu influencer wewe suko ariko nako uvuze umenyesha makuru kuraba ku mbuga zigiye zitandukanye ico bavuze kuri iyo nkuru
bavyita recoupement d'information biraza navyo bigakomeza ntavyemetse muga yashitse urashaka kuvuga ati biraza kuba vyiza ashaka kuvuga uti urabona yuko kuvuga yuko aravuga ibi mugabo ntazavyemeza yuko ari byo kubera abo bantu baba banditse imangu ntubizi ivyo bagamije ndashobora kwandika inkuru ndiko ndavuga amakuru atari kuri Iris News par exemple Iris News mudukuru kurumva ari amafaranga y'abaswisse yaje barayajya audit yaraje baranga kuyihereza ivyegeranyo kunuko umva kavuga inkuru ikirashafuza nka Iris News mugabo jewe mfise ngamije ikindi kintu ugasaba nkuba ari nk'umuntu avuga ati bana pamba reka ndaguha amakuru iriko tuyiseye nubwo tuyiseye tubigenze gute reka tuyandikira amakuru y'ibintu ivyo umu influencer ashobora kubikora bravo mugabo umujournaliste ico kintu atanze niyo nkuru avuga yuko ari ibintu biri kubiravugwa reka turondeye Iris News kugira ibibeshutse umujournaliste bravo ko Iris News ariko aravugwa amakuru yana turavye ku rubuga rwa Simbizo Asemavu bavuga yuko Iris News yari amafaranga ya Coopération Suisse turavye naho ku rubuga rwa Naka bavuga yuko bimeze uko none Iris News bivuga ko iki ukuri kumesha makuru atanga inkuru kumesha makuru afise kuca avuga ati Iris News Coopération Suisse yabahaye ngo nuko ngo yabisomye kwa Simbizo Asemavu ese Simbizo Asemavu bakora mu influencer icagamije urakizi urumva difference mu influencer no mu journalist naho rero biri mbega uruhara rw'aba influencer mu Burundi ni uruhara rwabo ni runini cyane kuko lo mama narijya uno munsi bahiriwe babona yuko dufise aba influencer bakunda ibindi bihugu baragoye uno munsi dufise igihugu ciza gifise imigambi myiza yitaho ugaruka hari ama programme menshi itabaje hari za paeje hari za bije hari n'ibindi bintu n'ubutuye tuntu twese tutanamenya babyo banama bishi tutamenya mugabo abo vyega babijamwo usanga ari ibintu ari amaprograme ameze neza ivyo bintu biraheze icizere umu influencer hari no munsi avuga bati naho no munsi nshobora kuba nariko ndabaho ejo nzobaho kubera nakarabaye kandi abaye mu programme runaka nuvuga neza yuko no munsi uraha umu influencer uravye nko ku mbuga canke urabona yuko ubuya mu bihugu byinshi haba muri Afrika canke mu Buraya hari movement yitwa Gen Z ibyana byo muri 2000 ubwana neza yuko tubwi ibyana byo muri 2000 dufise naho bigunaho ubona nyine yuko ari ibintu nyene ubona neza ko ari ibyana byakuze bikunda kandi neza yuko ni ibyana byo muri 2000 mugabo ni 2000 bibona yuko biri mu mbona kazoza niyo mpamvu urumva urabona neza yuko benshi bari connected kuri ayo ma social media kandi bose nibo nyene biyumva yuko ari aba influence rero niyo mpamvu rero urumva iyo bari kubayitahura kandi burya wasigaye habo tunama twinshi barakunda kutumako bagagerageza jewe naho nyene ndumutama mugabo ama generation yose turavugana hari ama generation bari hagati twamagara tukasanga turiko turigira ibintu hamwe kandi bose usanga ari abantu bakenera kuyegereza intwaro bakenera kumenya ati intwaro zitwinjira ko gute nakindi abajene babakeneye iyo hari intwaro ibiyumvira neza ugwaruka nta mpamvu nimwe yo kumuntu mbega twarabonye aba influencer harimo abaririmbyi batandukanye baratumwe ko n'ikinyamakuru kimwe aho yaga bari yego mbega mweko iki mutabaye muri uyu mwaka je namba twaramenye ega n'ibyigo barabana amasertificat twaramenye urumva waramenye niho kuva muri uyu mwaka nyene kandi ni ikintu cyiza cyane biya binarabikunze yaba abantu bazi ibanga riri muri bijya bintu abaguze ikintu cyakihorako ningene nga mu Burundi dufise ibibanza byinshi kandi byiza bijya bintu byoza birabera ahantu tubo twagiye mwaka weze twagiye ikigoma nantu hari amenaje mu ishamba me atakintu kimugurayo ikintu gusa kitari on internet yonyene kandi numva nivya bitujanye kwari uko nyene ugenda ahantu ata internet hari kuya tugende ga retraite twikonsantre sivyo twige kandi wasanga rero ibintu bimeze neza cyane rero arashembora hari nka za Kirundo kuri za Lakozo azo cyangwa hari bien aménagé aho abarundi bashobora kugatika tugenda ahantu cyo gutoresha izo nyinshi hari ico zagufashije ego sana nibi byari ibintu biza cyane ni urabona muri abantu cyo idufise histoire zimwe
kandi ntibidutunze kure je ndashobora kuba ntunze 100% ugasanga amasource de revenu wanje ava muri ibi nyene ugasanga abandi naho baronka uburyo gitse ko ba muri ibi ugasanga inzira babironkamwe izo nzira bari bakwiye kuronkamwe ubuzima urabyo nukuri ivyerekeye indya nta kibazo dufise kindi kuko urabona yuko no musa bene gihugu baramaze kwijukira kurima abandi barorora cyane rero nkasaba soto nk'ama media azara gikorera kugira bafite ivyo bintu biratanga n'icizere no kubarundi mu kwezi kwi 11 aho hambere nta wasanga atangira zihari ubwo rinzi ubona ufite uwe n'ikintu cerekana yuko abarundi barima amasezo yose barima nta mwanya nabyo kuvuga ati ubu ni muki kandi ubona yuko ibyo yene cyubahiro bazi ko abagara ko cyane niyo mpamvu ubonye ahantu hari imirima hari iki ni byiza kubyereka abarundi bakabibona ava aho hambere kwitwa umurimyi urazi yuko kindi bakaba abana twigana dufite ababyeyi baba intellectuel kabona undi mwana mu ishuri avuga ati papa akora iki n'umurimi harimo ya complexe runaka asanga umwana afise ni nk'ibyo wazi byo kwita abana amazina y'ikirundi ndibuka abanyeshuri twigana abenshi asanga yitwa amazina gusa y'ikirundi kabona afise ya complexe mugasi nitumenye yuko ubutunzi bwacu buhagaze aho nyine ubutunzi bw'Uburundi bagaze amazina yacu bagaze mu mico yacu sivyo birabaje kuba umuntu ashobora kurya 3 ku munsi adasumye gatumita mu mukene no kuvuga yikubita inyuma afite ibijumba gacomora akagotsa yahindukira mu gatondo abana agafata agaca bahereza n'ubuyi y'inuzenya wasanga afite ibitiba by'inzuki arazoroye arafise akabido ko buki mu nzu arafise byanagesa yirimi yarabisekuye mu gatondo agakubita ikijumba yirimiye agaca afata ibigori ifu akayikoramwo ubuyi ubwo buyi agaca afata akabido kiwe k'ubuki agaca ashukamo agaca yinywera anyoye ubuki n'ikijumba bano gaca bwitagatira saa sita agafata agafu k'ibigori imyumbati irimiye agaca ahura isombe canke irengarenga agaca kubitira ngaho ariya ngaho ntaraja gusuma akeneye gusumana afashe udukoko tubiri yororeye mu nzu aya n'amatomo yaje ngenda ndikurira ruguru udukwavu tubiri agaca dushora agashagura umunyu n'amavuta cyangwa amavuta akaba yifitiye ibigazi by'iyo ngaho urumva iyo chaîne de valeur ibintu hana shida no kuja ku isoko amo umuntu gacumwumvisha mu mutwe wiwe gacumwumvisha yuko akenye ariko ibinyamakuru bimwe bimaze igihe byerekana ko hari abene gihugu batabaza ko ibiciro bikiri none ibyo biciro wenda kubwiye umuntu yiwe ndakubwiye mbirazo uravuma n'igikiciro bwira umuntu genda kubwiye igicirazo wiye naco he urujumbo ruri munsi y'urugo ubuki ni ibiti bavyiwe sivyo inkoko nizo yororeye ego sevenga za yagisanga nkiko zitoragurira isuka bajya baruguru iyo nkoko nakubwiye tu ayigurisha bwashoye ko umunyu n'amavuta yego okimbwira ibyo biciro cyahura navyo he yifitiye imirima y'imyumbati yifitiye imirima y'ibiraya yifitiye iyo sombe izo rengarenga ayo mashu igiciro azohura naco urabivuga niko bimeze harabayeho hari abantu babayeho uko ndakubwiye ariko hariho n'abamaze iminsi batabaza ko ibiciro byogabanuka urumva hari abo bavuga ko bagabanya ibiciro ndakoreka reportage nakoreye i Buganda aho bene igihugu basaba yuko ibiciro by'itomati ziduka i Buganda kwa ni nyinshi bariko bareka amatirasi afu bahashira ihinguriro gitomati kwa bariko bararira itomati ni nyinshi mugabo isoko nta mugasemba nk'umene gihugu ari Makamba ngo yabuze urutomati kandi byuzuye akuvuga uti reka mfatika nje gupakiriza ababuze isoko ta ndabimanuka
ku bwa Semavumba n'ubunebwe voilà code iri ngaho nyine n'ubunebwe bubatuma nyine sino umunebwe sinabwiye yuko ubu ndiko ndababara inyama mugabo usanga abo batabaza ko ibiciro byomanuka bafise ubunebwe bwo kuja kubitoraho aho byimbuka voilà nico nyene abasaba yuko ibiciro byomanuka niyo mpamvu burabemereye kugenda atembera amasoko ubereka ibiciro kugira umwene y'ugo wenyine azogirika zo kwitembera za kubikora uza ati tomati zirazimvye amenye zizimbutse ajeyo uzi ngo ibiraya birazimvye amenye bizimbutse ajeyo uzi ngo umuciro urazimvye amenye uzimbutse ajeyo n'igihugu sikimwe murakoze cyane mbega woba wumva iterambere ry'abakora social media rikeneye gutezwa imbere kugira ngo rigire ubutumwa bufasha igihugu yego ko gutera imbere surtout nimwe narimvuze amategeko surtout burya ikintu gitera imbere leta yokora igira ngo leta ikiye gukora yaragikoze gusa ibintu bisigaye gusa ni nk'ayo mategeko aza aherekeza amategeko abagenga amategeko atubwira turonke statut babahe carte de presse yana carte de presse n'indi karata ya carte de presse uzombwire marine editorial n'ibyo atayo tugira so gusa ikiva bikeneye biraryoshe iyo umuntu afise statut burya statut irafasha kuko ndafise no kujya gusaba credit nishimikiza icyo ndafise nze gusaba credit mu bandi bamuga ati baraje kujya abarimyi bagenda gusaba credit kujya aborozi bashobora gusaba credit kora urumva ubworozi ni ikintu kiza mugabo ntaje nko mu influencer uvuga ati ndakeneye ngende naje bacanye financement ka finance nanze ndonka amatingurete imashine ofite urumva hari abantu bashobora kuba bovyikorera ugatwe kabo mugabo ukoko kwa leta kuza muri rusange biga n'abajournaliste ntibatanguye ariko bica statut yabo byaje kuboneka mu nzu niyo mpamvu usanga hariho ibigo usanga bibafasha hari ziya za maison de la presse hari n'ibiki n'ibiga tusanga hari nk'ahantu mushobora guhurira hari n'ibigega mwoshinga basikanigira kibahuza kubera mufise statut kumva rero tubwo turabana ka statut tugemba tunye abantu batabaho iyo bimaze kuba nk'umuntu atabaho rero urumva kugira ubeho urumva ko usaba izindi nkemu zidasanzwe mugani wagitegaye mbe nibihe bintu bikomeye byaguteye intege mu rugendo rwawe rwa social media byaba byiza canke bibi ibintu byo bigenda binteye intege n'abantu muhura nabyo bafite izindi intention kenshi babibaza ngo n'abantu baba bantemukiye mugabo kenshi nibo bankomeza abantu baba bazi ko bangiriye nabi burya muhura nabo nibo basanga ari nka wa mugana bati uteye umugere gikere usanga ucunga kenshi ndafise abantu bantera imigere abantu biyumva yuko bikomeje ari tandukana y'uko ikomeza no gukomera hari umuntu uzumwizanira ibyo kwikomeza ugasanga yarakomeye kubise nibo babara abo kenshi abo nibo ngiramwo icyizere cy'iterambere kandi azi ko nzorigera kandi zitera hari uri umuntu akurikirana n'abantu benshi ni ubuhe butumwa bushikiriza urwaruka rushaka kumera nkawe mu kutagira ubwoba gushikiriza ibyiyumviro byabo canke kuguma kukuri kwabo muntu babatera nuko nta muntu n'umwe nopfuza kumera nkanje ko yagendekewe gusa bashobora kunyigirako jewe nta kirengeye kwitwa umurundi muri iki burya ibintu byose nkora ni ibintu buri murundi wese uko nabivuze ni ibintu buri murundi wese abishaka yokora ikibi uburenganzira bwanje buherera aho ubwawe bugaruka ubwawe bwanje buherera ubwawe buherera nuko n'ubwawe buherera aho bwanje buherera ico nyine maze kugitahura gacumenya yuko uri umurundi uza kwisanga ivyo nemerewe nawe vyemerewe nta kindi kirenze rero ko tuva amaraso no tudufise indangamuntu ni ukwitahura gusa ukamenya yuko iki gihugu ari ikiwawe uryohererwe n'igihugu uburyohe bw'igihugu voilà ukumva neza yuko unezereye yuko ufise igihugu urazi ko abantu batagihugu bagira iyo ufise amahirwe ukaba ufise igihugu urumva neza yuko bari ibintu byiza cyane Semavumba yoza yumva decret imugena amabanga kanaka ajyanye na politiki yoguma ari Semavumba tuzi uno munsi hoca habiki nta mabanga ya politiki no ngiye umukuru w'igihugu yo kujya kana
bati je mukuru Semavumba je nabonye yoshobora je n'icyubahiro ari nyakara bandi yakara mu byo abona yuko nshoboye yego mubyo nshoboye mubyo ega ubuzima bwose ni politique inikirano batazi je gusa kandi sure certain nta kintu nakimwe jewe n'icyubahiro nyumvira coza kimpindu yego gusa ntabwo wakugenda ngo kunywa inzoga ngo zagusa kugonja inzoga zose naho gustanira ra oya je nta j'abuse jamais sinkunda abi ari abantu yego c'est vrai ari abantu abona sagitaga ya d'autorité bana tageze ko dutangwa nanjye ndi jewe baza ibyo kurenganya abantu umuntu yo nabikora sivyo mugabo iyo uronse amahirwe yakoreshe mu gukingira abantu yakoreshe mu gufasha abantu yakoreshe mu mihezagiro je ngeje narakoze aho kantu gato ari umupapa araye imodoka yiwe vraiment yabwiye ati mwaranje ndaguhezagiye ibisabisho gusa pana mahera cyane ibisabisho hari umuntu ashobora gukora ikintu ntuzobe mu kintu kigukura mu bantu none urinzi ubone rya siporo yiyeni beruka kugira na premier dame ndabona yuko premier dame ari umuntu w'abantu ubona urugori yambaye rwatumye ajya kure y'abantu none ko n'abene igihugu bose ati twagiye hajya n'abene igihugu bose bari kuza muri rirya karashishi bose none ka Brazil basi nyine byagiye basi vuba nakoze nayo babonye ntabwo ko n'abene igihugu turayitana mu nzira tubana none twari kumwe nabo allo sasa ega nimba twebwe dutandukanye n'amenyesha makuru ko umenyesha makuru akuramo inkuru abakeneye gutanga mugabo twebwe turaguhereza basi kuviva nahi batari yantaye mugabo basi urabona basi nyine byari bimeze basubira neza yuko bashikana abantu sireriyo de reportage voilà ni freestyle nyine urabona neza yuko twahereye aha twirutse tugeze ahaduhuye n'aba turabandanije turirutse turagize iki sport irahetse babivuga place bisigura yuko ari ibintu by'abantu bose ntiyigeze yideconnecta n'abene igihugu ega nuko rero jewe naho ico noba cyose nico ndi cyose nakuna kimwe abantu ndazi hari abantu babi hari turabana n'injyaga turabana n'iki mugabo tuba oblige kubana nabo nuco bahunga je bugere ndakunda je dernièrement je hariho projet nigeze gukora ku mwanya muto nari mfise yo gutunganya iyo projet byabaye ngombwa yuko ndondera abantu nzi neza yuko iyo batsize mu bintu bakuzunguruka mugabo nari nzi capacité ya uko kunzunguruka nyene niko nari nkeneye kugira akazi kagende neza kuko anzunguruka ariko aremeza umuboss uko kwemeza umuboss rero kugira cha manota jewe rero yabari karankorera akazi keza kabisa nyemeza uca manota we ku umuboss uko ari gukora ko simyata nakimwe ariko arakora mugabo naje aho nyene ivyo nyene uri kurakora nivyo nanjye nari nkeneye kugira bize uguhya vya vyungu nivyo nkeneye kabisa rero hari ubundi buzewe bisaba yuko bivaye n'umwanya ubufise ubo buje kurondera injyajya atuye umutipe ndamuzanye araza kunjyajya mugabo mu bujyajya bwiwe ndabizi neza ko ari injyajya niho nza kungukira nuko rero ubuzima bumeze mbega simbizi Semavumba yibona he mu myaka 10 mu myaka 10 je sinzi yo nzobandi ahubwo ndabona neza yuko Burundi mu myaka 10 bubandanye kuri no muvuduko kizoba ari igihugu isinzima bifuza kuza kuraba dushobora kuba twashitse muri yamono kazoza igihugu cyacu cyabona kazoza 2030 ijya 2030 yego 2030 ndavye ino muvuduko turimwo nkaraba abajene ngene bari ko barakora nkabona ngene abajene bari busy ubutare mu butare mu kurima uzurabe mu myaka yahera aho usanga hari amarigara menshi usanga apiti bari kwigara nta bindi babonye demirenga atazindi discussion ziyaye mugabo neza basi yuko no munsi tuko tugerageza kuzana n'udupoye egasi makarere none nk'ubujyari dufatira akarorero kandagwa karo kari simple kairuka wala nk'ubu nk'abaririmbyi
nta ma projet yahora haba atuma baronka ibintu nyene biri palpable gutse bana nko nka dernièrement hari entreprise yatanze imodoka ku muririmbyi ico ni kintu kerekana yuko no muri ambona kazoza n'abaririmbyi barimwo urabyumva kandi wari umwuga ubona ati no ni umwuga nawe vipi urabyumva uno munsi aba influencer benshi basanga bafite amakonta n'ama entreprise hari aba influencer usanga bakorana na za Brarudi bakorana na za Econet bakorana na zande basanga kandi ni bo rero uno munsi jewe mu myaka 10 je sinibona jewe ndabona neza yuko ubu unyene ubapana hirya yejo bisaba yuko abaho mechanisme ikadra abo bantu bose kabereka gestion y'ama marevenu bagenda baronka hamwe n'imigambi yoza ibyiherekeje ibyo muri cyagiye ntana 2030 bateye imbere kuko amafaranga entertainment ari muri entertainment ni menshi amafaranga turonga no kukumana ni menshi ni kuri ndetse ukubesha none nk'ubu par exemple je nko ku kwezi sinja munsi y'ama dépense ya 5 millions jamais ku kwezi sema vumba akoresha hejuru ya 5 millions